Hello les amis, mugire umunsi wa kane mwiza n'ibihe vyiza. Makuru yacu uyu munsi reka tuhere mu gihugu c'u Rwanda ukimenyesha makuru The New Times kikaba cyagarutse ku rukino u Rwanda rwatsinze toga ibitsina bitatu muri bibiri mu matsinda mu vy'ukuri ya cane rimwe abera muri Cameroon kitubwira kiti amavubi y'u Rwanda yarostike yo gukina kimwe ca kane gishiri ca nyuma muri cane ya 2020 rimwe aba muri 2021 muri Cameroon idwala akitubwira ko igitego cyasugira cyaje cyashije intsinzi igihugu c'u Rwanda kironka itike gukina kimwe ca kane gishira icanyuma muri cyane kigeze ko kunshura kabiri nyuma kugishika ko muri 2013 gihe cyaje cyakiriye nyene iryo higanwa. Ikimenyesha makuru sporti mu gihugu ca Tanzania cyashagarutse kubona kitubwira kiti u Rwanda rwarostike gukina igikime cya kane gishira icanyuma muri cyane mu gihe kinatubwira yuko Uganda yo yaciye isezererwa nyuma yo gutsindwa na Maroc ibisindo 5-2. Tunabibuze yuko na Tanzania yaraye itaye mu matsinda nyuma yo kunganya na Guinea Conakry ibisindo 2 mu bindi, akaba Tanzania yaciye ibi yagacu mu itsinda n'amanota 4 mu gihe Zambia ciduga ari ya kabiri n'amanota 5 mu gihe Guinea Conakry nayo yaciye nayo ikatishikanye n'amanota 5. Guys, tukiri nyine ngaha kuri cyane mukamyuko imigwi 8 zo kine kimwe cya kane yamaze kumenyekana, aho rero izo nkino zotangura ku munsi wa gatandatu za kimwe cya kane gishiri ca nyuma akaba Cameroon izokina na FDC Congo, Mali kingine na Congo Brazzaville, mu gihe Maroc izokina na Zambia, u Rwanda rukine na Guinea Conakry, akaba ari izo nkino zo muri kimwe cya kane gishira ica nyuma. Tuce tubandanyiza mu bimenyesha makuru vyo muri Tanzania nyene. Ikimenyesha makuru Extra kiba cyagarutse ku nkino za Simba Super Cup zateguwe n'umugwi wa Simba, aho urukino rwa mbere Simba yarayirahiye umugwi wa Al Hilal wo muri Sudani ibisindo 4 muri kimwe. Hano ibisindo 2 vya Morrison mu minota 3 ya nyuma mu vy'ukuri kitubwira kiti Morrison yagarutse ati Simba imyitegura neza mu kuja mu matsinda ya CAF Champions League. Ikimenyesha makuru ikaba cyagarutse no kuri umusatirizi mu vy'ukuri umukinyi mushasha wa Young Africans yarayisinyishije umunyagana mu vy'ukuri kitubwira kiti Young Africans yasinyishije Edem Mortotsi umunyagana mu vy'ukuri akaba aje gufacanya na Saido Ntibazonkiza na Bafito Abdulrazak. Kimenyesha makuru kiba cyagarutse no kuri Tanzania kitubwira kiti CAF yahaye umuguzi w'igihugu wa Tanzania amamiliyoni atari make y'amashiringi, mukamenya yuko mwizi nkino za cane iyo utsinzwe urukino rumwe baguha umumiliyoni w'amadolari gutsinda urukino rumwe gusa mu matsinda. Kwari bavuze ati Tanzania nyuma yaho yari yaratsinze mu Rwanda Namibia baciye bayiha umumiliyoni w'amadolari ucunganya na Guinea mu ijoro ryakeye bayihaye 500,000. akari batubwira bati CAF rimwe iratanga amahera atari make, mugamba yo mu vy'ukuri ari n'igomba kunama mu rugamba kuba zititabiriye izo nkino, urumva ko ari amahera atari make. Mwana Sport nagase ko musatize mu mushasha oya kitubwira kiti yangi bandanije kwiyubaka neza igikombe cy'uyu mwaka mu vy'ukuri nta kuraba inyuma. Akaba kandi kimenyesha makuru igisama makuru yo hanze cyagarutse kuri Oregon na Soshika mu vy'ukuri ku rukino Manuel Raitsinzo na Sheffield kinano ko nkuru ya Leo Messi yavuzwe hirya yejo yanzo nikimenyesha makuru ca Canal Plus cyandika kinavugira kumbonesha kuri yuko Messi atanaye kwiga igifaransa n'umuryango wiwe akaba muri Tanzania iyo nkuru bagiye barayigarukako. Tuce tubandanyiza mu gihugu ca Espagne ne ku kimenyesha makuru Marca yabacho kitubwira kiti Real Madrid irindiriye sinyare ya Kylian Mbappe. Ati Kylian Mbappe yavuze yuko bo muhigihe akiyumvira gufata ingingo yuko azokongereza amasezerano muri Paris Saint-Germain canke ayivemo. Ati Real Madrid irarindira afata iyo ngingo kugira ayihe sinyare. Ati Real Madrid yamaze guhubwirwa na Mbappe yuko atazopfa yongereje amasezerano mu mugwi, naho ayamwe arivugisha yuko bamuhaye igihe vyaramaze kumenyekana. Atariki kibazo ubutunzi bwa Real Madrid bushobora gutuma kuzana mu gubimera nk'ibigoranye. Atletico Madrid yamaze gusinyisha umunya Brazil Marcos Paulo, ikimenyesha ko nyine kibigaruka ko abacyagase no ku rukino Barcelona y'imiratsinda umugwi wa Rayo Vallecano ibitsindo 2 muri kimwe ibitsindo vya Leo Messi na Frank de Jong. Kaba Barcelona cikatice kimwe cya kane gishicaye muri Copa del Rey, akaba mu vy'ukuri n'ikimenyesha makuru nca Mundo Deportivo atake n'ikintu cyagarutse ko mu vy'ukuri atari intsinzi ya FC Barcelona kitubwira kiti ibitsindo vya Messi na de Jong bifashije Barcelona yatangwe kwinzizwa igitsinda
igitsindo kuronka itike kimwe ca kane gishiri ca nyuma. Ati Barcelona yakinye neza cyane kuva mbere yo kwitsindwa igitsindo cayo ca mbere bayitanguza igitsindo kuko yari yatsiteye amapoto atatu yose ariko bikaza kwanka. Ati yinjira mu kibuga ya Jordi Alba niyo ryahinduye urukino. Ati Victor Font yamamaza kuba perezida wa FC Barcelona. Ati mu by'ukuri yasavye yuko bosinyisha umusore wa Eric Garcia muri iki gihe atamahera menshi babanjije kuriha. Mwe kitubwira yuko ikimenyesha makuru yuko abaganda batatu bitegura kuba perezida wa FC Barcelona bose bazi ibibazo by'ubutunzi ifise kandi biteguye kubukemura. Megaruko no kuri Martin Odegaard kitubwira kiti ngaha mu by'ukuri muri Arsenal merewe neza cyane. Akaba ndikimenyesha makuru AS aje cyagaje kitubwira kiti kiga ku majambo ya Marco ya Odegaard kitubwira kiti ngaha muri Arsenal hari projet mu by'ukuri zimeze neza cyane. Ati ndishimiye kuba ndi ngaha. Ati ibintu byose bimeze neza cyane. Ati Sebaos mugenzi wanje dusanzwe tuva hamwe muri Real Madrid yaramamagaye yarambwira ivyiza vyo ngaha. Ati ndishimye mu by'ukuri ngaha muri Arsenal mukamenya ko hatijwe amezi 6 gushika isezo mu by'ukuri irangiye akinira umugwi wa The Gunners wa Arsenal mu by'ukuri bandanya kwiyubaka. Metro mu gihugu cy'Ubwongereza nahagaze kuri Martin Odegaard tubwira ati Arteta mu by'ukuri yasinyishije uwundi mukinyi. Ati Arteta mu by'ukuri niwe yafashije aramamagara kuzamwe umugwi nkuko Odegaard yabivuze. Metro ikibazo no kurukino kwa Manchester United mu vy'ukuri superb match ya Sheffield United itsinde mugwi wa United Old Trafford kitibira kiti umuguri mu kibanza ca nyuma uteye mu vy'ukuri Ole Gunnar Solskjaer na Manchester United Old Trafford bisindo biri muri kimwe. Ati icyizere ca title kibandanya mu vy'ukuri kuza mu bibazo bacagarutse no kwitoma tushire kitibira kiti tushere mu vy'ukuri ari mwaravuga. Akaba ari tushere yanganje urukino rwo kwa mbere amenyereza mu Chelsea urukino rwaheze rubusa mu Burundi Stafford Bridge bari batinye mu mitwe na Wolverhampton Wanderers. Miraspor nayo tubwira ati Burkizi kaba yagarutse kuri Manchester United mu by'ukuri bavuga ati Burki umukinyi mu by'ukuri wa Sheffield Kozeko United ati umugomo kibanza cya macha 200 utsindiye United Old Trafford no nsinzi yabo ya mbere batsindiye mu myaka irenga 40 irangiye. Ati ni bari bwatsindiye Old Trafford. Ati niyo nsinzi yabo ya mbere yo hanze barose igisese muri Premier League babacagarutse no kuri Frank Lampard kitebira kiti mu by'ukuri Frank Lampard yagiye gusa nta kintu gitangaje cyahindutse urukino rwabo rwa mbere babanije mu by'ukuri barunganya mu gihe cyagarutse no kuri Everton emeranganye n'umugwi wa Manchester igitsinde kimwe mu kindi. Ikimenyesha mu Daily Telegraph na cyagarutse mu by'ukuri kuri match ya Chelsea kitibira kiti tusheri yababajwe no kunganya kwa Wolverhampton. Ikimenyesha mu kandi kinatubwira yuko mu by'ukuri tusheri yavuze yuko ubu aho bageze bamaze kuva muri course y'igikombe. Daily Telegraph Daily Express nayo yagarutse mu by'ukuri ku iyo game ya Man United yatsindirwa muhira inagaruka no kuri tusheri mugena agaruka no kuri kinoza guhuza Liverpool na Tottenham uyu munsi gihe cy'isaha zine zisho muri Premier League nyene. Daily Star yagarutse ko urukino rwa Man U no kunganya kwa mbere kwa Thomas Tuchel. Guys turavye mande mavugwa tugeri ya Ndayishimiye Youssouf Nyange murabizi yari maze iminsi ivugisha abantu batari bake imigwi irimo kimwipfuza mu gihugu ca Turkiya za Galatasaray za Fenerbahce muri Espagne za Cadiz mu Faransa za Saint-Etienne mu Bubiligi za Anderlecht n'indi migwi atari mike. Akaba mu by'ukuri umugabo n'ubu vyiwiwe bitarasobanukije na kwijana ariko nkuko tubikeshe ikimenyesha makuru cungaye iwacu ca Sport Plus 257 nkuko narushibikeshe imenyesha vyo makuru bitandukanye by'igihugu ca Turkiya. Akaba umugabo mu misi ingahe itatu irangiye itanu nkuko maya umugwa yeni Malatya Sport kinamwo Ndayishimiye Youssouf Nyange waraganira na Galatasaray kuko Galatasaray yemera shira ingofu mu vy'ukuri mu kumurondera no yari yamukaniye cyane. Ariko nyuma y'ibigano bimaze kurangira amakuru avuga yuko bumvikanye yuko Nyange bazomugura mu miliyoni 500 vy'amayero bakaca bashirako n'umusatirizi wa Galatasaray yitwa Arya Vuskuro. Umva Nyange bomugura uwo musatirizi kuteranya amafaranga bakayihaye ni Malatya Sport nyuma Nyange akaja mu rugo wa Galatasaray. Ariko
kugeza uyu munsi ntiharaba annonce officielle Nyange yacimenyereza mu mugwi wa Yenima Sport. Ibintu duherukiye menyesha makuru vyandika yuko bamaze kumvikana, ariko ntituzano vyaciye biherera. Gusa ico twomenya gusa nuko isoko ry'igura n'igurisha tirarangira, rizorangira itariki mu misi itatira imbere ine, naruzo tumenye yuko Nyange azoguma mu mugwi wa Yenima Sport canke awuve maje muri Galatasaray. Ariko kuko iyo mugwi muri mwipfuza cyane, hari amahirwe menshi kazoca muri Galatasaray ko barumvikanye birahera. Igisigaye n'ivyo nusanga mu barumvikana ibintu vya nyuma gusa ko ari mu minsi 3 ine, ariho two kwitega ikintu gihambaye kwiyo transfer ya Ndayishimiye Youssouf Nyange, kuko mu minsi ine niho isoko ry'igura n'igurisha rizokugagwa ku mugani wa Buraya, izociyongera ryugururwe mu kwezi kwa gatandatu. Uko niko ivya Nyange vyifashe. Duciye mu gata mu tundi dukuru tuba twavuze, akaba ikimenyesha makuru marika kitubwira yuko ibiganiro hagati ya Real Madrid na Saido Ntibazonkiza byamaze guhagarara. Akaba rero batigeze bumvikana, ubu yarahagaze nebe wongera kugira ubushake n'abazosubira kuvugana, ariko ubu aho tugeze byose byarahagaze ntibakivugana ntacumvikana. Mukamenya yuko Saido Ntibazonkiza azorangiza amasezerano yiwe mu kwezi kwa gatandatu. Tugira Nyange muri Real Madrid ngo Vinicius na atremo yigeze neza cyane, bamwe bafana ba Real Madrid bamwanga canke ampinga bivanye n'ukuntu yigenza mu kibuga, ariko ngo abakinyi bakinana baramushigike kandi baramukunda. Abakinyi benshi ngo bamwita ngo ni Casemiro, Marcelo, Courtois, Isco na Modric, ngo baramushigike kandi ngo baramubonamwe mu vy'ukuri impano ikomeye. Leo Messi, umuperezida witeze kuba perezida wa FC Barcelona Joan Laporta, yavuze yuko umugwi wa Paris Saint-Germain urimwo urubahuka cyangwa urimo uragaya Leo Messi kuri muramwipfuza. Ati kirazira, ati ni gute umugwi nka Paris Saint-Germain wipfuza Leo Messi, atakona gasuzugura mu by'ukuri. Kumva umugwi ngo muri ligue wipfuza umukinyi wa mbere ku isi, mu vy'ukuri umva yuko umuperezida wa FC Barcelona afisa amajambo mu vy'ukuri ateye ubwoba. Akaba rega gatse musindi nkuru ari iyi foto Saido Ntibazonkiza zize kuri strategy yiwe nkuko byashize hanze n'umumenyesha makuru wa Isanganiro Ismail Kwizana Hoda yo mupete mu vy'ukuri yanditse ko Saido Ntibazonkiza ku mpuzu acashira ko antibiotic. Akaba Saido Ntibazonkiza mu vy'ukuri ngo arimo aramurondera ngamuhaga shimwe mu vy'ukuri ku mwana amukunda, urukundo rutagira kagero. Ati umwana mu vy'ukuri kuba yambaye nkuko n'ibindi bintu nk'ivyo, akaba nkunda nko akiyandika ko izina ryanje uwo bamuzi yo muzanira nkamuha agashimwe mu by'ukuri, akamunzina muhira ndakamufitiye. Mwumva rero nimba nawe muzi namutwariye mu by'ukuri aronka agashimwe akwiriye. Guys, muge munsi wa kane mwiza, murakoze cyane.